will sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri ko muraba televiziyo Heritage ndabaha kaze muri kino kiganiro c'umutumire aho nizera ko kino kiganiro kiza kubaka imitima yanyu kiza gufasha umuntu wese aza kukiraba azokukirana kandi nzira ko apwe kino kiganiro ubuzima bwawe butaguma bumeze kwa kundi bwari bumeze. Rero uyu munsi ndafise umutumire aza kuyagana kwijanye n'izihe nyungu zo kwakira Yesu umuntu akiri mutoyi. Kenshi turabona abana bavuka bakura mu nyuma tukabona ubuzima ariko arabaho canke comportement kanaka ariko arafisha canke caractère kanaka mu buzima bwabo umuntu akibaza ati mbega niki cyakozwe uwo mwana akiri mutoyi. Ariko no munsi pasteur araza kudufasha kugira ngo aduhe umuco ukuntu vyogenda kugira ngo umwana akiri mutoyi ukuntu yoregwa ukuntu abamukurikirana abavyeyi gutyo ageze mu zabukuru akaba n'umuntu ashobora kurangiza neza yarabaye umuntu yazanye yabaye ukimaze hano ku isi. Rero ntatinzira shaka ndamuha umwanya atangure izo ndero kwadukurikirana. Turabaramukije cyane ku mazina ni Pastor John nkaba nkomoka ndi Umurundi ariko nkorera ibikorwa by'Imana muri Denmark mu ishengero rya Zion Temple. Murakoze cyane. Karibu cyane Pastor muri kino kiganiro cy'uno munsi aho nizera ko kiganiro kiza gufasha abantu benshi. Nshaka tuyagane mu kubijanye n'izihe nyungu zo kwakira Yesu umuntu akiri mutoyi. Umva ni ikintu kenshi abantu bibaza ko mugandiriza ko muri kino kiganiro nza gutanga umuco inyungu zirimo zo kwakira Yesu umuntu akiri mutoyi. Mbega imbere kuza kwinjira ndabaza ivyo bibazo nk'ivyo onye mu mwakira Yesu ryari mwebwe. Murakoze cyane Messe Bertrand Imana ikumugisha. Nakire Yesu jewe muri 1994 muri 1994 hari muri août mu kumunani hari tariki 20 muri Église Vivante ku Mutakura ico gihe hari haje kwigisha Pasteur Ndaruhutse niwe yaraje kwigisha. Hama nakira Yesu ndi umwana muto mfise imyaka 12 rero aho niho natanguriye urugendo rwanje. Murakoze cyane. Ndumva yuko umuntu mutumire wenyene yashe kwakira Yesu akiri mutoyi. Ndizera ko muri urwo rugendo mwagirana na Yesu warabonye ibyo wabayemwo n'ibyo abandi babayemwo ugeje kubikompara ndibaza yuko hari inyungu nyinshi ushobora kuba warabonye ndibaza muri urwo rugendo. Cyane gose. Urana urugendo n'urugendo iyo umuntu atanguye urugendo ararutangura akizera ko ruguma rugendo ko yatanguye ruhera. Jewe natanguye urugendo rw'agakiza ico gihe ntangurira muri Sunday school ntangurira kwiga ijambo ry'Imana ndi umwana muto ngera intambuko yo kuririmba muri korale ndi umwana muto ngera intambuko yo kuririmba muri korale y'abakuze nuba ngo ngenda nevoriwa nkura mu izo nzira z'agakiza nuba ngo hariho byinshi dushobora gusangira n'abantu bikabafasha bya mbere inyungu cyane. Yego. Inote miravuga ngo nizihe nyungu zo kwakira Yesu umuntu akiri mutoyi. Sinavuze kwakira undi muntu navuze kwakira Yesu. None uwo Yesu ninde? Uwo Yesu ijambo ry'Imana tubwira muri Matayo igice ca mbere ku murongo wa 21 haratubwira ngo inkumi zosaminda imaze gusaminda izovyara umwana w'umuhungu uyo ngo azokwitwa Emmanuel canke Yesu Imana umukiza ikiza abantu biwe ibyaha byabo. Rero Yesu mu majambo avunaguye ni Imana yambaye umubiri mu buryo bwo kuza ifise intumbero gukiza abantu. Rero uyo niwe twizeye kuva ico gihe cyose. Amen. None nibihe bintu nyamukuru byamuzanye? Yazanye n'ibintu bibiri bikomeye cyane. Ikintu ca mbere camuzanye yaje gukiza. Gukiza iki? Gukiza icaha mu muntu. Kubera iki caje icaha? Usomye itanguriro igice ca kabiri hariya aho icaha ca gatatu icaha caje mwisi Imana ishaka gukiza umuntu ico caha caje muri we cinyanduruko. Icamuzanye rero Yesu yaraje kwambara umubiri kugira ashobore gukiza umuntu caha yaronka mu itongo rya Edeni. Rero intumbero ya mbere yaje nk'umukiza akiza umuntu. Intumbero ya kabiri yamuzanye yaje gukiza no kuzimurura
gutumbereza gusubiza umuntu mu busabane mu bucuti hagati yiwe n'Imana gusubiza umuntu muri originalite yiwe kuko umuntu ataravuka Adamu atarabaho Bibiliya twereka ngo yariho mu vyiyumviro vy'Imana ivyo vyiyumviro vy'Imana yarimo ni Yesu yaje kubihishura kugira ngo ashobore kumusubiza muri ya kabodi muri ya bwa buzima bw'ubumana icazanye Yesu yaje kudukiza ibyaha Satani yaduteje no kuduha kubana n'Imana mu buryo budasanzwe ibyo byo byamuzanye ego muravuze ikintu cicaha duba ari ikintu gikomeye cyane kandi benshi barakunda kuvuga ati icaha ibyaha kenshi ukanasanga abantu bavuga ati ujya muntu none ko mbona yitonda nta byaha akora nta biki mbega ntabwo byaba bifatanye n'izo ngeso nico caje je kuvuga icaha nukugarariza Imana icaha sukwiba icaha sugutukana icaha sugukora cakindi community ibona ko ari kibi ahubwo icaha Yesu yaje gukiza umuntu ni ubugarariji kumvira Imana kutumvira Imana nico caha rero ico nico caha bijya n'ingaruka ziza kukutumvira Imana rero iyo tuvuze icaha ntituvuze ingaruka zabyo ahubwo tuvuga icaha niki cavuye hehe rero icaha nukugarariza Imana nukutumvira Imana nico caha Eva yakoze kutumvira amategeko y'Imana kutumvira ico Imana yari yaramuhaye kugendera ku murongo wayo ico caha ikindi bukijambo ngo utigeze kumenyesha Imana yamuhindisha ku bwacu kugira muri we duhindukura ku Imana umva ni caca Imana ni caca Yesu yahinduka kugira ngo muri we duhindukura ku Imana rero umuntu wese ataramwakira ushatse kuva yuko muri windani arafise nature pécheresse exactly uravye Bertrand umuntu nico tuvuga yuko umuntu ijambo riratwereka ko umuntu yavukiye mu caha umuntu wese agendana icaha c'inyanduruko co mu muntu ico Yesu yaje kudukiza tugiye mu jambo gukiza yaje kudukiza iyo kamere y'icaha muri twebwe kugira ngo twambare ico twita kamere y'Imana mu buzima bwacu uyu munsi rero ngo utigeze kumenya icaha iryo waruvuze no kuvuga ngo Yesu kuko ari Imana yambaye umubiri nka kumwe twabyumva nico gituma yaje ahinduka yambara umubiri w'icaha kuko icaha nico yo nzu umubiri n'inzu y'icaha amaze kucambara icaha nuvuga ngo yahindutse umunyabyaha nico gituma Yesaya waramuvuga cane mu buryo burenze yuko yaje aboneka nk'intami twawe kwibagiro kubabazwa kwicaha rero impamvu rero Yesu yahindutse icaha no kugira ngo icaha gikubitwe kuko jewe namba muri sinoshobora kunesha icaha ariko Imana yo kamere yayo tuyambaye duhabwa ubushobozi bwo kunesha icaha nico gituma Adamu Adamu ujya muntu wa mbere ntashobora kunesha icaha kuko yari yambaye umubiri uca ufatwa mu caha ariko amaze kwakira niyo mpamvu Bibiliya tubwira abikora into ba mbere igice ca 15 ku murongo wa 40-45 avuga ngo Adamu wa mbere yaje ari mpemu ifise ubugingo ariko ngo Adamu wa kabiri yaje ari mpemu itanga iha isohora irekura itanga ubugingo ubwo rero ngo Yesu yaje ari we ahindutse icaha kugira ngo twebwe muri we nico bituma ijambo riri mu Baroma abikora into ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 30 haratwereka ukuntu ibintu bine bikomeye Imana yahisemo yadushizemo biciye muri Kristo Yesu icambere duhaye ubwenge buva ku Mana atari umwe twakira mu ishuri buva ku Mana ari we Kristo bwenge muri twe ica kabiri aduha ukugororoka
ariko kugoroka kutava ku byagezwe no ku bikorwa twokora ariko kuva mu kwizera uwo Yesu Kristo icagaza duhaye ukwezwa kutava mu gutanga inuma gutanga ibikoko kugira iki ukwezwa by force ariko ukwezwa yakuduhaye muri Kristo Yesu kwicaye muri twebwe no gucungurwa kwicaye muri twebwe ibyo bintu bine nivyo Yesu yiyambuye kugira ngo yambara umuntu wa kamere y'umuntu muri we ahinduke twebwe twambaye we duhinduke ivyo bintu bine harimo kugoroka murakoze cyane ndumva rero yuko fatiye kuvyo muheje kuvuga ndumva ari byankenerwa ko umuntu agira Yesu mu buzima bwiwe aho nje kuco kibazo gikurikira none nca numva rero ko umuntu adafite Yesu aba ari umuja w'icaha kandi urumva iciza yifuza gukora ntashobora gukora kuko hari icaha kimuganje none nizihe ntambamye zo kutagira Yesu ukiri mutoya ofete umuntu akiri muto afise amahirwe menshi kuko urabye igihugu iyo gifise abantu bakiri bato bakaja mu murongo igihugu bumva igihugu neza igihugu gitera imbere urabye ishengero iyo rifise abantu bakiri bato bagikomeye bacumva bumva uburongozi bigenda neza umuntu akiri muto n'ubutunzi bukomeye ico ni cambere kandi umuntu akiri muto iyo azi rero uwo Yesu ni inyungu ikomeye cyane kuko bwa buto bwiwe bugenda bukurira mu gushaka kw'Imana mu rutonde rw'Imana mu buzima bw'Imana muri rya yerekwa Imana yagize mu gutanga Yesu Kristo iyo rero umwana aba avukiye mu gakiza nk'ubuje maze kuvuka maze imyaka 12 sinari ntahura ivyo ngiyemo ariko maze gushitsa imyaka 13 natangwe kugira ico twokwita understanding gutahura ivyo ngiyemo ntangura kuzura mpwemu yera ntangura kumenya ko ari ibintu vyiza biryoshe bica bimpriva binshira kure ya bya bindi byo tangura kunsamaza ku bwenge bwanje bwari butanguye kwakira umuntu akiri muto rero iyo yakiriye Yesu aba yakiriye bwa butunzi bw'Imana bigatuma Imana ishobora kumukoresha mu nzira yayo bikorwa bikomeye muri kazoza mu nzira y'Imana ni nkuko yatakire Yesu naho agira ikibazo gikomeye kwisi ikimukoresha mu nzira yayo mu bihabanye n'ivy'Imana igomba rero n'umugisha cyane kwakira Yesu kiri muto cyane ni n'amahirwe menshi amen muri ico gihe cy'uwawe uzo ko ari umugisha mwinshi cyane kwakira Yesu umuntu akiri mutoyi ndiko ndibaza muri ico gihe wakira Yesu ndibaza yuko ico gihe urunganwe rwawe bwakubona gute nawe wiyumvira gute kucerekeye ukiri muto uba ushaka hari ico bita ibintu bibiri mu muntu hari ico bita kamere y'umuntu nico bita kamere y'Imana mu muntu na kamere y'umuntu buntu human being ico gihe jewe uba ufise kamere yawe ushaka nyene ukuntu nawe uko wumva uko ushaka kubaho kandi kamere y'umuntu iraganza cyane ico gihe kuko ni imyaka yo ishushe cyane rero ico gihe community canke aho twari kumwe shima Imana yuko abo twabanye ico gihe twarukanye twarabikomeje n'abantu bakomeye cyane bari kugira impact ku isi mu buryo budasanzwe ariko hari n'abandi byasire babivuyemwo abo nabo barazimanganye usanga ari nibo tugisengera no tukirindiye rero iyo jewe kwakira Yesu nabo twari kumwe ntivyamacingana cyane yaho mvuye kuko abo nsohotsemwo ntibatahura ntibabitahura ni gute vyogenda uko ni gute umengura umutama ni gute umengura umuntu w'umusaje ni gute umenga ukomeze ntibabitahura rero community usohotsemo ntigutahura ariko Imana bagutegura indi community kugira bigende neza nkuko umuco n'umwiza bitagendana aba hasigaye gusa ko abanyamuco begerana hanyuma bagashobora kumurikira bari mu mwiza umwiza nawe ugahunga abanyamuco bakaza rero umugukurikira nasohotsemwo usanga biba bitandukanye cyane kuko ibyo bakuronderamwo bo bashaka wewe ntubibamo ibyo nawe ubukeneye ko bazamwo hari igihe batabibamwo ugafata umwanya gusenga Imana nuko itandukanye rihari muri kano kanya ndumva ko
wo urabitahura cyane ivyo bintu muri kano kanya hari abajene ko badukurikirana Yego. bariko baravuga ati muri iyi myaka ngo tugezemo ni imyaka yo kuryoherwa tuzoba turakizwa hanyuma ni iki kubwira abajene b'abarundi muri kano kanya ko kuraba My goodness. Ikintu gikomeye nobwira abajene b'abarundi ko turi mu Burundi. Nobwira abajene b'abarundi ko igihe cabo cageze. Igihe cyo kumenya uburyohe buri muri Kristo Yesu. Cyo kumenya ni gute bashobora gukomera. Rero ico no bahamagarira ndabahamagara cyane kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Hama ico gihe agashobora kurongora ubuzima bwabo mu nzira we ashaka kuko niwe abona kure kurusha uko umujene abona. Urabona isi itwereka ibyo tubonesha amaso Bertrand ubunyene ikakwereka ijya kamera ikakwereka ntikwereka ibiri nyuma ya kamera ntikwereka n'ibiri nyuma yahanicaye ariko isi kwereka ibi biboneka pour le moment. Ariko iyo ukijijwe ukakira Yesu kiri umujene Imana ikwereka ibiri behind yibubonesha amaso. Niyo mpamvu uyu munsi nahamagara abajene b'abarundi Uburundi bwarahezagiwe cyane kuko bufise umujene amaze kwakira Yesu amenya ibiri kure y'ivyo abandi babona uno munsi. Ababuze hope ababuze ivyizigiro ababuze uko babayeho bivanye na situation barimo we wabona ibisubizo abona inyishu abandi babona ibibazo. Rero nahamagara umujene kubwiwe ni inyungu kuko abona espoir yecu. Ico naco ni inyungu ikomeye cyane muri communauté no mu buzima. Ariko utarakira Yesu wamurira wamugowe wamubabaye ubuzima bukaba bubi. Ariko umujene igihugu kiramukeneye ko gishobora kumukoresha nk'umujene ari responsable. Hama umuryango uramukeneye kwa ukorera nk'umuryango ari responsable. N'Imana iramukeneye kugira ngo ashobore kwikorera mu nzira yaduhaye ari we Yesu Kristo mu buzima bwacu. Ikindi kijambo Yesu yavuze ngo yuko ari umuco uzomukurikira wese ntazogendera mu mwijima. Yego. Byerekana ko umujene wese unumuteka aramukurikira ivyo yo kwita ngo ni byiza burya yisanga agendera mu mwijima. Kandi umuntu agendera mu mwijima burya ntayikarabona Imana iramuhamagarira. Yes Bertrand. Hariho ibintu abantu bitiranye. Kugira comportement nziza ico nkundira Bibiliya ni nziza cyane. Iyo uravye umuntu yitwa Nikodemu. Nikodemu il était vraiment un homme très bon, sage, atuje, afise comportement nziza. Kugira comportement nziza ntibisobana kwakira Yesu. Ushobora kwigira comportement nziza kubera ari comportement y'umuryango ni karakteri yanyu kuvuga buke buke canke gutekereza ibyo ntaho bihuriye n'agakiza. Ariko umujene wese ankurikirana hariho nk'umuntu twarukanye akarorero. Uyo muntu twarukanye wewe yabibayemo kubera umuryango ubirimo. Ariko akama ameze neza atangorane ntiyiba tukana nabyakora. Ariko agera igihe afise imyaka 18 urumva twatanguranye deja dufise 12 mugo rugendo. N'umuntu ari bon ameze neza. Ariko aza kwakira Yesu araje do 18 ans. So ntiyigeze yiba ntiyigeze akora ibibi ariko aje kumwake ni kubera iki? Nuko ngo kwakira Yesu umuco witwa Yesu. Si umuco aya matara tubona si comportement no kwakira icimana kwimenya yuko uri mu mwiza d'abord. Ni wimenya kuri mu mwiza uza kwimenya yuko ukeneye umuco. Nuvuga ngo umwiza niki ni kijya kintu ni ujya mu vumo Satani yahaye umwana w'umuntu Eva na Adamu umuntu wa mbere niwo mwiza wo kugarariza Imana nico caha. Rero iyo rero umenye kutahura niko kwakira Yesu ko Yesu n'umuco. Rero nashaka gusha nk'ufasha aho hantu comportement y'umuntu siko gakiza. Ushobora kwambara ijipo ndende, ushobora kwambara ikabutura ngufi, ushobora kuba kwakira Yesu bitandukanye na nico twakwita ngo kuba utuje ngo niko gakiza. Agakiza nukumenya ko wari mu mwiza nubwo utiba nubwo utishe nubwo utasambanye nubwo utakoze nukumenya ko icaremwe cose caremeye mu mwiza. Hanyuma nukumenya kwakira Yesu
ni transfer kwinjira muri Edeni yawe ya mbere yo kwinjira muri connection n'Imana ukakira umuco w'Imana ugahinduka umwana w'Imana ukakira bya bintu bine twavuga. Amen. Mukozi w'Imana none niruhera ko ndabona ko abajene bakorera mu miryango kandi iyo miryango hari ama information bahakura hari ibitekerezo bahabonera none ruhara rw'umuryango muri ubwo buzima bwo mwana yakiretse akiri muto imbega buryo umuryango urafise mu ruhara cyane gose. Bertrand Bibiliya tubwira hari ahantu nashaka juste gusoma ntanatevye cyane ushobora kuvise biri kurankurikirana canke hano urashobora kuraba hari ahantu hatwereka nko muri imigani igice ca 22 ku murongo wa 6 canke ugasoma abanyefeso Efesie chapitre 6 verset 4 haratwereka ukuntu uruhara rw'umuvyeyi musanze umuvyeyi ahabwa umwana nk'ingabire iva ku Mana. Rero umuvyeyi afise responsabilité nyinshi cyane afise uruhara rukomeye cyane mu gufasha uyo mwana kuko iryo jambo riratubwira ngo haravuga ngo toza umwana wawe indero nziza umutozi indero nziza kandi akiri muto kandi en plus barasurinya bien ngo akiri mutonya nubwo ngo iyo utoje umwana akiri muto bisaba nawe kuba umutoza mwiza kuko ni waba umu-entraîneur mwiza ico gihe timu yawe iraza gutsinda nimba Barcelona ishobora gutsinda Real Madrid nuko umutoza wayo afise experience mu gukina nuko ngo rero umuvyeyi afise uruhara rukomeye mu gutoza umwana ivyo afise biradusaba ko abavyeyi cambere bagira nabo baba bafise Yesu hanyuma umuvyeyi afise Yesu ni byiza ko amutoza iyo ndero nziza akiri muto kuko hoho umunsi umwe Dawidi yaranyishe iyo usomye muri Zaburi haratubwira ngo Dawidi yavuze ngo ndinze saza ntarabona uruvyaro rw'iki rw'umugororotsi rusegerereza nubwo ngo generation yiwe isegerereza umuvumo w'ubuzima abajene babamwo tukwiye kuraba yuko twebwe abavyeyi tudafise mu ruhara kuko dufise responsabilité nini ku bana bacu. Rero umuvyeyi rero afise uruhara rwo gutoza umwana wiwe indero nziza nkuko ijambo rivuga nkuko no banyefeso 6 hatweretse bivuga. Rero umuvyeyi amutoza mu kumva ijambo ry'Imana kuko deja arongora ijambo ry'Imana kuko biravuga ngo ijambo ry'Imana n'itara rimurikira ibirenge byanje numva umuvyeyi afise ijambo rimurikira ibirenge vyiwe ni vyiza ko umwana wiwe amutoza inzira yo kumurikirwa n'ijambo ry'Imana ko ico ufise nibaza ko ushaka kugiha umwana wawe uwo gutoza uyu nuriya kumuha ico ufise uwo prioritiza guha umwana wawe ciza. Rero igihe ufise ijambo ry'Imana uri umuvyeyi unkurikirana umwana wawe ijambo ry'umuvyeyi ijambo ry'Imana ico gizowe kuramurera ico nico numva kinakomeye cyane gose numva ari ibintu bikomeye cyane gose aho uvuga ati abavyeyi baha ijambo ry'Imana abana babo ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana urumva igihe cyose umuvyeyi hayi ijambo umwana wiwe burya rikamukomini ku bwenge bw'Imana uzotuma umwana muri kazoza ashobora gufata ingo zibereye hayi ijambo dusubirwa ngo toza indero umwana wakiri mutoyi niyamara gukura iyo ndira wamutoje ntazoyivamo siba ngo indira mutoje burya yanye amaze gukura ntashaka kuyivamo nimeje kuvuga ati umwana mwigisha ijambo ry'Imana akiri mutoyi mbega mukozi w'Imana ishengero ryojo rifise uruhara rungana gute? urabona Bertrand ishengero rya Kristo ico kintu kirakomeye iyo ndaciyumviriye ukaraba isi yarinjiye mu ishengero yarinjiye muri systeme y'ishengero ariko dushima Kristo yuko nubwo isi yinjiramo idashobora kugumamo kuko Kristo yapfira ishengero rifise uruhara kuvomerera gukuza mu buryo bw'impwemu wa muntu wa mwana kumwereka Imana kumubera akarorero keza kumufasha kumushigikira. Rero ishengero n'umuryango rukristo icambere twigiramwo amategeko y'Imana twigiramwo ibyagezwe by'Imana atari usengero ruhari nta Mana ihari no bikompara no mu Bisirayeli
abisirayeli yari umuryango Imana yahisemo nk'umuryango. Uyo muryango wari ufise uburyo ubayeho nk'umuryango, impanuro za kijyango nka zimwe twavuga umuryango. Ariko bari bafise n'ishengero, bafise ahantu urusengero ho gusengera bisobanura adresse yabo. Edeni kindi muri Edeni burya nuko abantu petete bashobora kuba batabisuzuma neza. Burya muri Edeni biravuga ngo ku mugoroba Imana yagendera Adamu na Eva ku mugoroba mu kibanza yamushizemo. Uravye igihe bakora icaha umwijima canke umwiza umaze kwinjira, urabona yuko Imana yaraje kuko Imana numwizigirwa vyavuze irabikora ntihemuka imeze neza cyane. Iza ku mugoroba ijira hamagara uri hehe Adamu where are you uri hehe ngo nakumvise ndinyegetse. Nuvuga ngo yagumye mu itongo rya Edeni ariko yasohotse mu kibanza Imana yari yamushizemo communication bakominikiramo. Biboneka aho niho hari urusengero rw'Imana na Adamu na Eva cari kibanza gitonya Imana yashize muri Edeni kiri destine ko umuntu avugana nayo ku mugoroba. Rero urusengero rufise uruhara runini rudasanzwe kuzana ubumana muri wa muntu kugira ngo agumane connection n'Imana. Uyu munsi kubera abantu batacumva iyo karakteri y'urusengero rw'Imana, kenshi abantu baca bagenda uko bagomba. Uyu munsi usanga umujene ashobora kugenda uko agomba, Satani akabikoresha, ugasanga umujene nta kibanza kinini aha urushengero. Ariko ingero yarakwe kurufata nk'umuvyeyi spirituel, akemera akaregwa mu rushengero, akaregwa agahabwa indero y'ubumana mu rusengero arimo. Rero urusengero rero rufise uruhara rukomeye mu kutoza umwana indero no kumwigisha amabwirizwa cyangwa kumwigisha ibyagezwe by'Imana mu buzima bw'uyo muntu. Murakoze cyane. Numva ari ibintu bidasanzwe. Ndizera ko abavyeyi kwadukwikana kuri televiziyo gitaje hari byinshi ariko arakira. Ndizera ko n'abakozi b'Imana bariko barumva ko bafite uruhara runini cyane mu mpinduka y'abana bakiri batoyi. Umuntu wese hano ku isi ndizera ko hari ikintu Imana yamuvuzeko. Umuntu wese arafite umuhamagaro w'Imana ku buzima bwiwe. Mbega iyo umuntu atojwe akiri mutoyi, mbega bajya abana bamaze gukura ntibato kwisanga bagenda mu mihamagaro y'Imana gutyo onye bakavuga nka Paul ati twabonye intambara nze kwizera igisigaye nicagitiwe. Ndicyo mu bivuga ico ni ikintu ciza kuko Imana ikikurema hari ico yakuremeye. Niyo mpamvu Bertrand ashobora kugira abana babiri ukarinda uheze ufise abana babiri, nta wa gatatu, nta wa kane, nabo bana babiri. Urashobora gukora mariage, uwo mukoranye mariage ku ruhande umugenzi akavyara abana 10 naho ukavyara umwe cyane ntunavyara. No kuvuga ngo igihe Imana itanze umwana itanze ico bita iyerekwa vision canke umuhamagaro. Uyo muhamagaro rero niwo ukura. Igere uwo muhamagaro warezwe mu muryango Kristo. Biba vyiza cyane kuko umuvyeyi mu rugo aherekeza agenda afasha ico Imana yaremeye wa mwana. Hama wa mwana akuriye mu ishengero, inyungu yindi komera nuko ngo haguma habaho kwarishisa, kuzuza, kunengesereza, gutsindagira cyane wa muhamagaro wa mwana. Kubera umuhamagaro uhagararira ku kintu kimwe, kumvira Imana. Hama ico gihe rero iyo wa mwana akuze, urumva tukwa turagenda uno munsi ndi umupasteur ariko sinavutse ndi umupasteur. Uno munsi ndi umukozi w'Imana impactis ariko sinavutse n'impactis. Uravye naho navukiye ntaho huriye naho ndi. Nukuvuga ngo iki iyerekwa ry'Imana ku mwana wawe ufise unkurikirana niyerekwa ukwiye gushira mu ruhara kuri herekeza. Nukuvuga ngo umwana atakaye ubifise mu ruhara kuko akiri muto wo mugorora. Ubirabiye no kuri Yesu ngo bagenda mu misi mikuru i Yerusalemu, hanyuma à l'âge de 12 basubira iwabo, ariko Yesu asigara yigisha ijambo ry'Imana, aharira avugana n'abantu ivyanditswe. Byasobanura yuko umuhamagaro uri kurakura. Umuhamagaro uri kurakura, wa mwana agera ahantu ashobora kuzocarira kora kimwe yaremewe. Ubu je ndiko ndakora ico naremewe,
umwana wanje ndamutoza indero nziza ishengero rikamukuza hama akazoshika igihe nawe akora ibikorwa ico yaremewe hama duhejeje kuko Imana ntiyahamagaye umuntu gukora akaziga akagafadika ntiyamuhamagariye kujya ntiyamuhamagariye kwambara neza ariko hari ikintu yamuhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza rero ico rero niwo muhamagara umuntu wese yashiriweho ariho niyo mpamvu rero iyo umwana akuze muri izo nzira zibiri ishengero rimurera akaregwa n'umuryango uwo mwana aragera igihe agasohokamwo icimana yamuhamagare nk'umuhamagara ukicara ukavuga ngo wow ujya ni John wa mwana wanje ariko ara impacta abantu babwira ubutumwa bwiza ukavuga ngo ndibutse ko bijya ari karakora nabigize mu ruhara ugacuga ngo mwami Yesu ndagushima ko gutoza indero umwana akiri muto arinda saza kirimwo ndabiguha ishimiye ugasanga rero ni neza n'umugisha abana gukurira ku Mana ego murakoze cyane mukozi w'Imana ndumva yuko mu majambo namakeyi ndatahuye neza yuko umwana yakiri Yesu Kristo akiri mutoyi n'umuco w'Imana je mu buzima bwiwe n'ubuzima bw'Imana buje mu buzima bwiwe nibwo bwenge bw'Imana kwahuguruka kw'Imana kuje muri we kizomutuma akora ibintu vyo nje ntahura kandi yuko abavyeyi bafite uruhare runini cyane rwo kurera abana babo n'ishengero aho umwana amenya icimana kiramuhamagarira gutyo onye namba hamagarirwa muri politike ahamagarirwa mu by'amashengero ahamagarirwa muri sport ahamagarirwa muri education akarere kose Imana ihamagarira uwo muntu aho yumva yuko ategeza kugaragaza Kristo ngaho hantu abantu bakakira Kristo bagashaka kumenya ukuri rero ndabashimiye cyane sinzi ko arakajambo kanyuma mufise imbere ko turangiza kino kiganiro cyacu akajambo kanyuma narishaka gushikiriza kanyuma nuko umuvyeyi afise uruhara runini umwana niyerekwa y'Imana ni vision umuhamagaro w'Imana wewe ureze umwana umenye icambere umutahure uko imyaka igenda ikura agenda yakira ibintu byinshi akumva kuja muri politike mutahure umufasha akumva ashaka kuja mu bitandukanye bijanye n'ubuzima kwakura umufasha igikorwa cose umuherekeze umutahure hama niba mutahura ibintu bizogenda neza cyane hama ico nico nashaka kurangiza nk'abavyeyi hama nk'ishengero naryo nashaka kurangiza nk'ishengero abo bana mufise mu ishengero mumenye ko Imana babahaye nk'abana banyu mugerageze mubabwire ijambo ry'ukuri rishobora kubafasha mubamira ivyamwa vyiza nk'abavyeyi kugira ngo nabo bazovyara abandi bana bazoza basa nka mwebwe intumwa zavyawe na Yesu nico gituma zitwa ba Kristo na Kristo natwe turi intumwa mu gishingo ca Kristo kuko twize uko intumwa zagenda zibaho rero mu gifaransa bavuga ngo tel fils tel père ngo uko imfizi y'intama itendera nkase shengero bene data mutendere nkase mugende nkuko Kristo yagenda bavyeyi mugende nkuko Kristo yagenda tuzorera generation ifasha igihugu generation ifasha isi generation Imana yishimiye mu buzima bwayo murakoze cyane karako nashaka murakoze cyane namwebwe rero turabashimiye cyane kuno mwanya mwaduhaye na bino vy'imbiro mpeje gutanga hano hantu aho nizera ko bino vy'imbiro byafashije abantu benshi cyane gose kandi nizera ko bino vy'imbiro bigiye guhindura imiryango bigiye guhindura ugwaruka rw'abarundi ugwaruka rwose rukora kino kiganiro rero turabashimiye cyane aho muri hose mwakurikirana kino kiganiro cuba ku buzima bwanyu ndazi ko kino kiganiro hari ibiragwa cabahaye hari ubumenyi cabahaye hari ubuntu mwakire muri kino kiganiro rero mugira ibihe byiza aho muri hose mu miryango yanyu amahoro y'Imana ashira mu mitima yanyu murakoze cyane God gave me a song I will sing for the rest of my life.